Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango huri hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki 17 z'ukwa gatatu. Leta y'u Rwanda yatangaje ko icanye umubano wose n'Ububiligi. Ni ikindi kimenyetso cy'ubushyamirane butewe n'ibirego bishinjwa u Rwanda ko rushyigikiye inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu ntambara u Rwanda na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU wafatiye ibihano abantu 9 biganjemo abari mu gisirikare cya M23 no mu ngabo z'u Rwanda. Turajya no mu Burundi, ahari kubera irushanwa ry'uburanga rizwi nka Miss Burundi ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka 2 rihagaze. Ariko se kurushanirwa ubwiza bifite kamaro ki? Miss Burundi iraho nk'urubuga rufasha umwigeme w'umurundikazi kugira ngo abe by'ukuri umwigeme w'akaranga kandi muserukizi, kuko ni henshi ashobora gushika bakiri muto. Iyo bashoboye rero kumutegura neza bakamwigisha imico n'akaranga y'u Burundi, bakamwigisha ivyo Burundi bufise ushobora kuratira ibindi bihugu. Hari navugwa mu mikino aho Newcastle yarangije imyaka 70 itegereje igikombe icyo aricyo cyose. Ibyo byose n'ibindi bikuye muri aya makuru ni mu kanya nyuma yuko Jacques Nitegeka abagezaho incamake y'ingenzi avuga ku isi. Guhera uyu munsi u Rwanda rwahagaritse umubano wose rufitanye n'Ububiligi mu rwego rw'ububanyi n'amahanga. Leta y'Ububiligi yavuze ko iki ari icyemezo kidashyize mu gaciro, maze ivuga ko higiye kwihimura. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashinje Ububiligi guharanira ko ibihano mpuzamahanga bifatirwa igihugu cye. Umubano hagati y'u Rwanda n'iki gihugu cyahoze kirukolonije warushijeho kuba mubi kubera intambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivuga ko Kigali inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Mu gihe u Rwanda rwatangazaga iyokanwa ry'abadiplomate b'Ababiligi, ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byatangaje ko byafatiye ibihano abantu 9 barimo n'abayobozi mu ngabo z'u Rwanda. Ministre w'intebe wa Canada Makani uyu munsi yari mu Bufaransa mu ruzinduko rwe rwa mbere hanze y'igihugu kuvaho arahiriye mu cyumweru gishize. Yahuye na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron i Paris. Igihe bari bahagararanye, Bwana Kani yavuze ko Canada izakomeza kuba inshuti ikomeye y'Ubufaransa n'Uburayi. Uruzinduko rwe rubaye mu gihe Canada iri mu ntambara y'ubucuruzi mu rwego rw'amahoro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zisanzwe ubundi ari zo nshuti ya hafi ya Canada banahahirana kurusha ibindi bihugu. Mark Carney: I want to ensure that France and the whole of Europe. Ndifuza kwizeza ko Ufaransa ndetse n'Uburayi bwose bashishikajwe no gukorana na Canada, igihugu kitari cy'Uburayi gishishikajwe kimwe namwe no gukomezanya umubano ushyize mu gaciro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Canada ni umufatanyabikorwa ukomeye wo kwizerwa w'Ubufaransa, dusangiye indangagaciro kandi tukazigaragaza mu bikorwa muri ibi bihe by'ubukungu n'imibanire ya politiki bitameze neza. During this age of economic and geopolitical crises. Ushinzwe ububanyi n'amahanga w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko ibisabwa n'Uburusiya kugira ngo intambara ihagarare muri Ukraine byerekana ko Moscow idashaka amahoro. Kaya Kalas yabivuze nyuma yuko Donald Trump atangaje ko azavugana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuwa kabiri kubijyanye no guhagarika iyo ntambara. Mbere y'inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Buruseli, Madame Kalas yavuze ko ibisabwa n'Uburusiya kugira ngo habeho amasezerano yo guhagarika imirwano bikubiyemo intego zose z'intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Ibiro bya perezida w'Uburusiya Kremlin byemeje ko perezida Putin azavugana na perezida Trump kuri telefoni.
abategetsi muri Macedonia ya ruguru bari mu guhata ibibazo abantu benshi nyuma y'inkongi y'umuriro yadutse mu nzu y'urubyiniro maze hagapfa abantu 60 muri iki gihugu. Bari mu cyunamo cy'iminsi 7 nyuma y'ako kaga kabereye mu mujyi mutoya wa Kochani ku birometero 100 uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Skopje. Inkuru ya Guy Deleni mugezweho na Ivete Kabatesi. Abayobozi ba North Macedonia bijeje ko nta korobanura mu bazakorwaho iperereza ku nkongi y'umuriro yisha abantu. Ubu abamaze gutabwa muri yombi bararenga 10 mu gihe abashinjacyaha bashakisha kugeza imbere y'ubutabera ababikoze. Minisitiri w'intebe Christian Mikoski yatangaje ko nta kubabarira kuzabaho yaba ku mwanya wari wo wose cyangwa ishaka rya politike umuntu ariho. Hari uwahoze ari ministre wamaze guhamagazwa kugira ngo ahatwe ibibazo ku bijyanye n'uruhusha rwo gukora rw'akabyiniro ka Pars kari mu mujyi wa Kochani. Hari kandi n'abayobozi muri guverinoma yacyuye igihe naba bamaze gutabwa muri yombi ndetse na nyirako kabyiniro. Hagati aho benshi mu bakomerekeye muri iyo nkongi baracyari mu bitaro. Inzego z'ubuzima muri Libani ziravuga ko umuntu umwe yapfuye abandi 3 barakomereka mu gitero cy'indege zitagira abadereva cya Israel mu majyepfo ya Libani. Igisirikare cya Israel cyavuze ko kibasiye abarwanyi 2 ba Hezbollah bayoboraga ibitero ku ngabo zacyo. Ibi bibaye nyuma y'umunsi umwe havuzwe urupfu rw'abantu 4 baguye mu bitero bya Israel mu gace kamwe. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi watangaje ko ugiye kongera inkunga uha Syria nyuma y'ihirikwa mu kwezi kwa 12 gushize kwa Perezida Bashar al-Assad. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yabwiye inama y'abaterankunga i Buruseli ko abaturage ba Syria bakeneye ubufasha kuruta mbere. Yasabye abayobozi b'inzibacyuho ba Syria barangajwe mbere na Ahmed al-Sharaa gushyiraho ubuyobozi abaturage bose biyumvamo butarimo amacakubiri ashingiye ku idini. Abagize guverinoma nshya ya Syria bitabiriye iyo nama. Umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Uburayi wakuyeho ibihano bimwe na bimwe byari byarafatiwe Syria kandi uvuga ko ibindi bizakurwaho bitewe n'ibikorwa by'ubuyobozi bushya bw'iki gihugu. Urakoze Jacques Netreka kora amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera i Kigali ku nkuru mwumvise mu kanya yuko leta yacanye umubano wose n'Ububiligi. Ni ikindi kimenyetso rero cy'ubushyamirane butewe n'ibirego bishinjwa u Rwanda ko rushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu ntambara urwana na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru mugezweho na Prime Ndikumagenge uri Nairobi. Byatanguye hagati mu kwezi guheze igihe u Rwanda rwatangaza ko ruhagaritse ibikorwa byo gufashanya mu iterambere rwakorana n'Ububiligi. None bishitse ku isonga ryo guhagarika imigenderanire yose. Itangazo ry'ubushikiranganje bw'u Rwanda bujejwe imigenderanire rivuga yuko iyo ngingo yashitswe ko habanje kurabwa imvo nyinshi, zose zishingiye kuco bwita ingendo y'ubukoroni bushasha bw'Ububiligi. Ariko birasa nuko u Rwanda rwashavujwe kuruta nico rwita igikorwa c'Ububiligi cyo gukoka amakungu ngo afatire ibihano u Rwanda. U Rwanda rwagiriza Ububiligi, igihugu cahoze kirutwara gikoroni, kurongora umugambi mubisha wo gusabira ihano ico gihugu. Mwijambo yashikirije ibihumbi by'abantu muri Beka Arena kwa Mungu, Perezida Kagame nkaho ariko arabaza Ububiligi yagize ati nta soni ugira guhamagarira isi yose guteranira ku Rwanda koko. None ntibukeye na kabiri ingingo Rwanda rwaciye rufata niyo guhagarika imigenderanire yose ako kanya nyene. Abahagarariye Ububiligi bose bakaba bahawe amasaha atarenga 48 kugira babe bavuye ku butaka bw'u Rwanda. Umushikiranganje w'Ububiligi ajejwe imigenderanire Maxime Prévost yavuze yuko ico gihugu naco kigiye gufata ingingo nk'izo. Umushikiranganje Prévost yanditse kuri X yahoze ari Twitter ko igihugu ciwe kibabajwe n'ingingo y'u Rwanda, ati iyo tutumvikanye n'u Rwanda ntibahitamwo kuganira. Prime Ndikumagenge, BBC gahuza miryango, Nairobi. Hagati aho umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU wafatiye ibihano abantu 9 biganjemo abari mu gisirikare cya M23 ndetse no mu ngabo z'u Rwanda. Ibihano birimo gufatira umutungo wabo ndetse no kutagera muri ibi bihugu. Abafatiwe ibihano barimo n'abasivili bakora mu rwego rwo gucukura amabuye y'agaciro mu Rwanda. Inkuru ya Alain Majesté Barenga uri Buruseli. Mwitangazo ririmwo urutonde rw'abafatiwe ibihano rwahawe amesha makuru sinzi bari bagandagaje kuva mu gatondo ahabera iyo nama
igisata cyo kumenyesha amakuru c'ibiro by'ubumwe bwa Buraya mu rutonde rw'abantu 9 bafatiwe ibihano. Abazi imbere ni ntwazangabo n'abakuru muhari wa M23 hamwe n'intwazangabo mu gisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu basivile. Ubumwe bwa Buraya bwagiriza kwegeranya ubutunzi bufasha urugamba rwa M23 mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mubazi imbere muri urwo rutonde ku ruhande rwa M23 ni Bertrand Bisimwa, icegera ca Corneille Nangaa arongoye AFC M23, ishami rya politike ry'umuhari wa M23. Colonel John Zenze ajejwe igisata cigendereza muri M23 kizwi nka GD mu mvugo y'igisirikare. Colonel Joseph Bahati Musanga azwi nka Colonel Bahati Erasto aruswe kugenwa kurongora intara ya Kivu ya ruguru na M23. Uyo asanzwe ari kandi n'umuhanuzi yihariye wa General Sultan Makenga arongoye abagwanyi ba M23. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda abaza kwisonga mu bafata ibihano ntwazagabo z'abapeti ya generale mu gisirikare cy'u Rwanda. Umwe bwa Buraya bubagiriza gufasha umuhari wa M23 mu vya gisirikare. Mubazi imbere ni General Majoro Ruki Karusisi Batazira Roki yahora arongoye abasirikare badasanzwe b'u Rwanda, Force Speciale mu rurimi rw'igifaransa, amabanga aheruka gukurwamwo mu ndwi iheze. Abandi ni General Majoro Nkubito na General de Brigade Pascal Muhizi. Umwe bwa Buraya avuga ko bari mu barongoye ingabo z'u Rwanda zagiye gufasha M23 mu buseruko bwa Kongo. Mu bandi bafata ibihano harimo n'abasivile b'abakongomani n'abanyarwanda. Umwe bwa Buraya bwagiriza kwegeranya uburyo n'abagwanyi mu buseruko bwa Kongo. Ku ruhande rwa M23 haza Desire Bukomera ajejwe propagande muhari wa M23. Jean Bosco Nzobonimpa Mupenzi ajejwe igisata c'ubutunzi muhari wa M23. Ku ruhande rw'u Rwanda mu basivile ni Francis Kamanzi arongoye ishiramwe rya leta ry'u Rwanda rijejwe ubutare agataka n'ibikomoka ku peteroli hamwe n'ishiramwe Gisabo Golf Raffinery rikora urudandazwa rw'inzabu rufise icicaro Kigali mu Rwanda. Ubumwe bwa Buraya buvuga ko bafatiwe ibihano byo gufatirwa ubutunzi bafise ku mugabane wa Buraya no kubuzwa gufata ingendo mu bihugu bigize uwo muryango. Iryo tangazo rikavuga kandi ko nivyaba ngombwa n'izindi ngingo zizofatwa kubegwa bose n'ico bise kuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iburuseli mu Birigi, Alain Majesté Barenga. Tugeze ku isaa moya zibura iminota 18 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye turajya mu Burundi. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Reka duhere mu burasirazuba bwo hagati aho inama y'abaminisitiri muri Israeli yitezwe kwemeza icyemezo cya minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu cyo kwirukana umuyobozi w'urwego rw'umutekano w'igihugu mu minsi iri imbere. Iki cyemezo kirerekana amacakubiri ari ku kibazo cyo kumenya ugomba kuryozwa ibibazo byateye igitero cya Hamas cyasembuye intambara muri Gaza. Inkuru ya Yandinel uri Yerusalemu murayumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Ingingo y'umushikiranganje wa mbere yo gushaka kwirukana umukuru w'urwego rujeje umutekano w'imbere mu gihugu ije mu gihe Israel igeze ku kibazo cyo kwiyumvira gusubira gutera Gaza, aho bibaza yuko gushika ubu hasigaye abantu 24 bagize ingwati. Ariko umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yavuze yuko atacizera gifitiye Ronen Bar aramutswa urwego Shin Bet mu kumusubiriza mu nkoko. Uwo mukuru w'urwego rw'umutekano hagati mu gihugu yavuze yuko icakeneye gusa ari icizere c'abanyagihugu ba Israel. Umushikiriza manza mukuru wa leta ya Israel yerekanye yuko hashobora kuba inzitizi kubera inyungu za bamwe n'abandi mu gihe urugwego rw'umutekano Shin Bet ruriko rukora amatohoza ku bakozi bo mu biro by'umushikiranganje wa mbere. Mu ntango z'uku kwezi icegeranyo ca Shin Bet cerekanye yuko muri urwo rwego nyene habaye kutitaho ibimenyetso vyari vyagaragaye imbere y'igihe byari gutuma bagira ikebwe ku nteguro y'ibitero vya Hamas byo mu kwezi kwa 10 muri 2023. Ariko kandi urwo rwego rutunga gatoki utunenge ruvuga yuko turi mu mategeko ya leta ya Israel.
tujye mu Burundi nk'uko nanimbaze kubibabwira mu kanya aho nyuma y'imyaka 2 hataba irushanwa ry'uburanga rizwi nka Miss Burundi ryongeye gutegurwa mu gihugu. Abakobwa barenga 100 nibo baryitabiriye, hanyuma Gildas Yihundimpundu akabaganira na Rosaline Kamariza uyobora umuryango Ingo wanateguye ihiganwa akadutegurira inkuru ikurikira. Rosaline Kamariza arongoye ishirahamwe Ingo ririko rirategura ihiganwa Miss Burundi ry'umukobwa mwiza kandi aciye ubwenge. Yatanguye anyiganira ingene abigeme bagitavye bangana naho ihiganwa rigeze. Abigeme bitavye bose hamwe yari 106, umwe gusa ntiyakwije ibisabwa, turavuga ko 105 nibo babandanyije, nibo bashoboye kugenda mu audition gice ca mbere, novuga ngo aho tugenda turabayungurura turavye ibisabwa tukumviriza n'imigambi yabo. Uno munsi tugeze mu gice ca 4 gishiri ca mbere, hanyuma mwari mumbajije ibijanye n'igice ca nyuma ariyo final kizoba mu kwezi kw'indwi itariki 25 ngayi Bujumbura. Harabibaza ko ihiganwa Miss Burundi atacirima ari igihugu, ariko Rosaline Kamariza asigura ko nyabuna ari kirumara rwose. Miss Burundi iraho nk'urubuga rufasha umwigeme w'umurundikazi kugira ngo abe vy'ukuri umwigeme w'akaranga kandi muserukizi, kuko ni henshi ashobora gushika bakiri muto. Iyo bashoboye kumutegura neza bakamwigisha imico n'akaranga y'u Burundi, bakamwigisha ivyo Burundi bufise bushobora kuratira ibindi bihugu, abari wa wundi ashobora gushika kure hashoboka no mu mahanga aserukira Burundi abuvuga neza, yerekana ivyo kumbure bajya baba bagenda guserukira Burundi bataba bashitseko, kuko abafise ubwo buto, abafise ubwo bumenyi ariko akura mu ishuri no kuba yaherekejwe. Rero nta wovuga ngo ni ibintu vya show gusa. Muri kasi twarabonye aho abatowe bagenda bamera nk'abidoga yuko uburyo bemerewe bataburonse bwose kugira barangura imigambi neza. Iki mwaracyumviriye ko muterekanye iki? Twarabonye vy'ukuri yuko iyo bahejeje gutorwa ujya munsi wa kuhonwa uvuyemwo haraba gacerere mu minsi kurikira. Ntabaraba umuntu akomeye canke ngo abe umuntu yishoboje kurangura umugambi wenyene, nico gituma twashizeho umwaka wose wo kubakurikirana. Turi kumwe nabo babafashije kuronka izo nyigisho zitandukanye kugira ngo barangure imigambi yabo neza. Tuzobafasha mwishigwa mu ngiro ry'iyo migambi kugira ngo nibagera gutanga iriya kuhona umwaka uheze mu mezi 12 bashobore kwerekana ivyo bashikanye. Umukobwa azokwambika urugori rwa Miss Burundi azoronka ibahasha y'imiliyoni 25 z'amarundi, ahabwa umuduga ukoreshwa n'umuyaga nkuba, yongera aherekezwe mu gushira mu ngiro umugambi wiwe. Icegera ciwe ca mbere azoronka miliyoni 15, ica kabiri nawe aronka miliyoni 10. Gildas Yihundimpundu Bujumbura. Urakoze Gildas. Tuve mu Burundi tujye muri Tanzania. Igihugu kizavugwa cyane mu rwego rw'umupira w'amaguru mu myaka 2 iri imbere, igihe kizafatanya kwakira irushanwa ry'igikombe cy'Afrika mu mupira w'amaguru ku nshuro ya mbere hamwe na Kenya ndetse na Uganda. Hari ikizere ko iri rushanwa rizaba ikitegererezo ku rubyiruko rufite impano mu mupira w'amaguru. Ariko Iruvuma mu majyepfo ya Tanzania umutoza umwe yamaze kwerekana ko afite imbaraga mu gihe ayoboye ikipe ye y'umupira w'amaguru, nubwo atabona kandi akaba atabona n'ibyo atoza abakinnyi. Inkuru ya Alfred Laxtek ndayibagezaho. Dribo. Kuri benshi umupira w'amaguru ugendera ku guhamya no guhindukira bwangu mu kibuga, ndetse abasesenguzi bawo iyo bavuga ku bakinnyi kenshi bakoresha ijambo icyerekezo cyangwa imboni vision. Ariko kuri Priva Ngonyani, umutoza ufite ubumuga bwo kutabona akaba atazi nuko baro isa, uyu mukino usobanuye byinshi ku buryo bwimbitse. Mimi binafsi kweli nshobora kuba ntareba, ariko amatwi yanjye yo aratyaye, ibyiyumviro byanjye biracyari byose. Ibi bituma amenya ukina neza ndetse n'udatanga umusaruro uhagije. Nubwo atabona kuva yavuka, amaze imyaka 10 atoza ikipe Mfaranyiki City FC mu murenge uri mu cyaro, igihe ikipe yari mu bikorwa byo gukusanya inkunga yo kwifasha, nibwo abakinnyi basabaga ko afata imirimo yo gutoza. Rugatus Mbawala ni kapiteni w'ikipe. Kile kitu anachokitoa kile dukurikiza ivyo atubwirije, ntidufatira ku bumuga bwiwe kugira duce kubiri n'ivyo umumenyereza adusaba gukora. Iyo atubwirije ivyo dukora, ndakora nk'ukurikirana ibiriko birakorwa mfatanije nabo turi kumwe mu mugwi. Muri iyi myitozo umutoza arebora abakinnyi ku mayeri bagomba gukoresha mu kibuga, kabone n'ubwo bafite ubumuga bwo kudashobora kuyabona.
uyu mutoza avuga ko kumva kwe byamufashije kuba umunyamwuga. Ashobora kumva abakinnyi ndetse n'abamwungirije mu batoza ku ntebe, kandi ibyo bigatuma agera ku ntego ze. Ndetse yari no kuvuga abakinnyi be babanga amatwi bitonze. Wao wenyewe wamenichukulia mimi ni mwalimu. Abakinnyi banjye bambona nk'undi mutoza wese. Rero iyo ngize umukinnyi shyiraho igitsure arabyemera kuko bamfitiye icyizere. Iki cyizere cyatumye tuba umuryango haba mu kibuga ndetse no hanze yacyo. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwirinda ubuhumyi, International Agency for Prevention of Blindness, uvuga ko muri Tanzania hari abantu 290 batabona. Ariko rero hanze y'umupira w'amaguru, umutoza Priva watojwe no mu mwuga w'itangazamakuru afite izindi mbogamizi. Nimwe amahirwe y'akazi kubera ubumuga bwanjye bwo kutareba. Benshi mu bafite ubumuga muri Afurika bahura n'ihezwa. Abenshi bagorwa no kubona akazi kubera ko umuryango utabaha agaciro ndetse n'isoko ry'umurimo ridatanga amahirwe kuri bose. Nubwo ubutoza bwe abukora ku bushake nta bwishyu, abantu bo mu murenge we bamuha amafaranga yo kumufasha mu mirimo ye, akanaterwa ishema no kwerekana icyo ashoboye. Nifashisha umupira w'amaguru kugira ngo nereke abantu ko iyo duhawe amahirwe dushobora kugera kuri byinshi. Tembea clear chance. Ikipe ya Mufranyiki City FC ubiri gukina mu marushanwa yo ku rwego rw'akarere, ariko yizera ko umunsi umwe izazamuka ku rwego rwa shampiyona. Hagati aho umutoza Priva nawe afite indoto zikomeye mu myaka iri imbere. Miaka 5 mbele. Iyo ndebye mu gihe kizaza nibona nk'umutoza w'umupira w'amaguru ukomeye mu gihugu cyose. Mfite icyizere ko nshobora kugira akamaro muri imwe mu makipe akomeye, ariko kugira ngo mpagere nkeneye inkunga ikomeye. Coach Priva ari gutumbera kure, afashijwe n'abakinnyi ndetse n'umuryango we. Ni umutoza udatuma ubumuga bwe bwo kutabona buzitira intego yiyemeje. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye. Babajwe n'iki Sereya? Niki cyabaye? Nyine nababajwe nuko hari inkuru nziza nari ngufitiye nkarara ntayikubwiye. Mana we nibyo. Mbega ngo ndihombera. Sha nubundi mbwira rwose iyo nkuru ntaho yari yajya. Ni inkuru kise we? Umva, ejo natsinze cy'umutwe. Ye? Ni 12:45 kuri BBC. Isango rero ni hano kuri BBC gahuza miryango ejo ku wa kabiri, ntuzacikwe. Umva n'ukundi ushobora kumva ibiganiro bya BBC gahuza miryango. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Reka dusubire i Kigali mu ijambo Yves Bucyana mu yavuga mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireweho neza bateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere muri shampiyona y'u Rwanda y'umupira w'amaguru. Ikipe ya Rayon Sport iyoboye urutonde rw'agateganyo, noneho idafite igihunga cya APR FC nyuma y'imikino yakinwe mu mpera z'icyumweru. Kuwa gatandatu APR FC niyo yabanje gukina na Gasogi United, amakipe yombanganya ubusa ku busa, mu gihe abafana ba APR FC bari biteze ko Rayon Sport nayo yatsikira imbere ya AS Kigali. Siko byagenze kuko Rayon Sport yatahukanye intsinzi y'ibitego 2-1. Iyo mikino yombi yatumye Rayon Sport yongera ikinyuranyo cy'amanota irusha APR FC, ava ku inota rimwe ajya ku manota 4 kuko Rayon Sport ifite 46 mu gihe APR FC ifite 42. Mu Bwongereza byari ibyishimo bivanze n'amarira ubwo ikipe ya Newcastle United ku munsi w'ejo yegukanaga igikombe cyayo cya mbere nyuma y'imyaka 56 yose. Newcastle United ejo yihereranye Liverpool iyitsinda ibitego 2-1 ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Carabao.
umukino wabereye ku kibuga cya Wembley. Iki kibuga Newcastle yasaga nk'itarakiragurije kuko yari imaze kuhakubitirwa ku mikino ya nyuma inshuro 9 zose kuva yatsindira umukino wa nyuma w'igikombe cya FA hari mu mwaka w'1955. Nkomereze muri shampiyona y'Ubwongereza, kapitene wa Manchester United Bruno Fernandes ku munsi w'ejo yafashije ikipe ye kunyagira Leicester City ibitego 3-0. Uyu musore w'imyaka 30 ari mu bihe byiza cyane nyuma yo gutanga pase ebyiri zibyara ibitego no gushyiramo igitego cya gatatu. Ibi bikurikiye ibitego 3 yatsinze wenyine, ibyo bita hat-trick mu mukino wabahuje na Real Sociedad mu gikombe cya Europa League. Akaba mu mpera z'icyumweru cyabanjirije iki yari yatsinze igitego cyabahesheje inota rimwe ubwo banganyaga na Arsenal igitego 1-1. Ubagize ibitego 16 no gutanga imipira yavuyemo ibitego 15. Mu yindi mikino, ikipe ya Tottenham ku munsi w'ejo yakubiswe na Fulham ibitego 2-0. Umutoza wayo Ange Postecoglou avuga ko ikipe ye itasifuriwe neza n'umusifuzi. Igitego rukumbi cyatsinzwe na Mikel Merino cyahesheje intsinzi ikipe ya Arsenal itsinda Chelsea ikomeza kugenda inyuma ya Liverpool. Hagati yazo harimo ikinyuranyo cy'amanota 12, mu gihe ikipe ya Chelsea yo ikizere cyo gukomeza gushyiramo ikinyuranyo kinini cy'amanota hagati yayo na Manchester City cyakomeje kuyoyoka kuko ubu ikiri ku mwanya wa 4 ariko irusha City inota rimwe gusa. Ni mu gihe Manchester City yanganyije na Brighton 2-2 ku kibuga cya Etihad. Naho ikipe ikomeje gutungurana ariyo Nottingham Forest yiyongereye amahirwe yo kuzakina imikino itaha ya Champions League ubwo yanyagiraga Ipswich ibitego 4-2. Ubu ikaba yicaye ku mwanya wa 3 irusha Chelsea amanota 5, ikarusha Manchester City amanota 6. Nsoreze mu gihugu cya Espanye, ibitego bya Lamine Yamal na Ferran Torres batsinze mu minota y'inyongera byatumye Barcelona yigaranzura Atletico Madrid itsinda ibitego 4-2. Ni ibintu abenshi batatekerezaga cyane abarebye uwo mukino kuko Barcelona yari yatsinzwe 2-0 kugeza ku munota wa 70. Ibi byatumye Barcelona ihita ijya ku mwanya wa mbere inganya amanota 60 na Real Madrid ikaza imbere kuko ifite ibitego byinshi izigamye. Real Madrid yo kuwa gatandatu yatsinze Villarreal 2-1. Ibitego byombi byatsinzwe na Kylian Mbappe. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Gusa nongera akantu gatoya gusa nkuko wari umaze kubivuga, gusa Barcelona nubwo inganya amanota na Real Madrid ariko ifite umukino w'ikirarane. Jacques ari cyane muri studio kutwibutsa amakuru y'ingenzi avugwa ku isi. Ushinzwe ububanyi n'amahanga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko ibisabwa n'Uburusiya kugira ngo intambara ihagarare muri Ukraine byerekana ko Moscow idashaka amahoro. Kaja Kallas yabivuze nyuma y'uko Donald Trump atangaje ko azavugana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuwa kabiri ku bijyanye no guhagarika iyo ntambara. Abategetsi muri Macedonia ya ruguru bari mu guhata ibibazo abantu benshi nyuma y'inkongi y'umuriro yadutse mu nzu y'urubyiniro maze hagapfa abantu 60. Inzego z'ubuzima muri Liban ziravuga ko umuntu umwe yapfuye abandi 3 bagakomereka mu gitero cy'indege zitagira abapilote cya Israeli mu majyepfo ya Liban. Igisirikare cya Israeli cyavuze ko kibasiye abarwanyi 2 ba Hezbollah bayoboraga ibitero ku ngabo zacyo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi watangaje ko ugiye kongera inkunga uha Syria nyuma ihirikwa mu kwezi kwa 12 gushize kwa Perezida Bashar al-Assad. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yabwiye inama y'abaterankunga i Buruseli ko abaturage ba Syria bakeneye ubufasha kurusha mbere. Yasabye abayobozi b'inzibacyuho ba Syria barangajwe imbere na Ahmed al-Shalah gushyiraho ubuyobozi abaturage bose biyumvamo. Urakoze Jacques. Nitegeka nanjye mbere kuva muri studio nababwira ko leta y'u Rwanda yatangaje ko icanye umubano wose n'Ububiligi
iki kikaba ari ikindi kimenyetso cy'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi butewe n'ibirego bishinjwa u Rwanda ko rushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu ntambara rurwana na Kongo, ibirego u Rwanda rwamye ruhakana. Naho umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU ukaba wafatiye ibihano abantu 9 biganjemo abari mu gisirikare cya M23 no mu ngabo z'u Rwanda. Bakuru yo kuri uyu wa mbere tubagarukirije aha, ushobora kongera kwasanga kuri bbc-gahuza.com. Yarabowe na Nini Iradukunda, ndi Prudence Nyumva, akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Uraraharyana. Thank you.